sinigeze nibaza ko ibintu twakoze mu bwizigirwa byoshika ku bantu bose. Twizeye abantu batari bakwiye kwizigirwa. None ubu abantu bose batwita wakera. Umukunzi wanje yarambwiye ati ni jewe gusa nzobibona. Na jewe niko byagenze. Maze tumaze guhebana ibintu birahinduka. Yaciye atangura kubisangiza abandi. Nari nizeye urukundo. Sinigeze ntekereza ko umuntu yoshobora gukoresha ibyo namwizigije kugira mbabazi. Ikosa twakoze rirahari, ariko gukwirakwiza ayo mashusho sibyo byari bikwiye. Ubu bisangiza abayongeye gukora irindi kosa. Abantu bamwe bavuga inkuru zacu nkaho umengo barahembwa, baguma badutuka. Hari n'abazi byinshi kuturusha kandi batigeze batubaza. Nimba warabonye ayo mashusho turagusabye ntuyasangiza abandi. Ntukongere kubabaza umuntu yamaze kubabara. Ubuzima bwite bw'umuntu burakwiye kubakwa muba abadututse benshi ntibazi inkuru yose. Twarakomeretse ariko ntituzoreka kubaho neza. Baribesha pe turakomeye nta ngorane dufise. Mbega mwabonye ukuntu bamwe bahinduka ba detectives ba WhatsApp na Facebook. Bose bavuga ngo nabimenye mbere y'abandi. Erega inkuru zikwirakwira zirihuta kurusha internet. Ibyo mwabonye ni intangiriro y'inkuru yacu. Episode zikurikira zizobere kuko byose byatangure kandi ni imiriro gusa. Ntimucikwe kudukurikira. Nimba ushaka kumenya ibyakurikiye nimukore subscribe kuri Nason Star TV. Episode zikurikira ziraje kandi ni umuriro gusa. Bibaza ko inkuru irangiriye ngaha, ariko uwakwirakwije ayo mashusho ntaramenyekana. Mu episode ya Toto ukuri kuzotangura kuja habona.